bivana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu ariko arakubaza ati umugomba gukira ni mugwayi. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afiti Yesu mukinga jatiwe arriva evyeja gusa endaje nazumutima. Uyu ni umwanya mwiza wuko tugira tuhave tumva ubutumwa bwiza. Ni ubutumwa bwiza twavuze mu ishengero rya Hope Church, kandi turaza gusenga. Igihe tuza gusenga rero wumve ko ari uri kurasengerwa. Igihe tuza gusenga rero wumve ko ari uri kurasengerwa, kandi Imana ikwishuye uco twandikira message. Ego cyane uco twandikira message kugira ngo tumenye ko Yesu ariko arakora ibitangaza hirya no hino. Ego uyu mwanya rero tugira tubahe akanya mumviriza ubutumwa twavuze hari kuwa Mungu mu ishengero rya Hope Church, maze nawe Yesu akugiriye neza, ugafashwa kandi ugasengerwa ugakira. Ntubure kutwandikira kugira ngo natwe dushime Imana. Iki naco no kubwira nuko ubu butumwa bwiza twava tuvugana ko kandi no gusengera abagwayi. Ugomba rero kubikurikirana atari hafi urashaka kumubwira akugurura YouTube ya yizina ryanje Pastor Jackson Nkeshimana. Muri YouTube ya Pastor Jackson Nkeshimana aca kurikirana rero ubutumwa bwiza tuko turavuga bwose, aza kuba ari kumwe natwe muri ubutumwa bwiza. Ni vyiza rero ko nawe nubwo ushaka kuba uri mu Burundi urashaka kubukurikirana mu gihe vuga ati ngomba gusubira kandi kubwumva neza ingene bwari ko buravuga. Ego aca yugurura muri YouTube ya Pastor Jackson Nkeshimana. Ugure YouTube ya Pastor Jackson Nkeshimana, ubutumwa bwiza rero tuva tuvuga uca ubwumva, kandi tuca tunagusengera nawe Yesu akugire neza. Birashobora gushika ugasanga hari umuntu atashoboye gukurikirana kuri Radio Vyizigiro muri uyu mwanya, agasanga byamucitse bivanye n'ingene aya masata ari hafi canke yari mu bindi bintu. Nawe urashaka kumubwira ati urashaka kurikirana kuri YouTube ya Pastor Jackson Nkeshimana. Ego kandi bica biba vyiza cyane adukurikiraniye ngaho, kandi cha tunamusengeraho nyene, kandi turizera ko Yesu azagira icakoze. Yesu abandanya bahezagira. Reka rero tumvirize ubutumwa bwiza twavugiye rero mu ishengero. Yesu abahezagire. Abamwe kubanje, ewe Yesu wachumiswe kubanje, ewe Yesu wafuye kubanje, ewe Yesu wabaje kubanje, oh warababaje kubanje, oh warachumiswe kubanje, oh warababaje kubanje, Yesu warachumiswe kubanje. Munago kugishitsi cha Dawidi Shemeza. Ntare ya Yuda munago kugishitsi cha Dawidi Shemeza. Uri umwami w'abami turagushima, reka tugushime turagushima, uri umugabisha turagushima, nawe ubanye nawe turagushima, yewe Yesu wanje turagushima, uri umwami w'abami turagushima.
ijambo ry'Imana tugomba twigeko rivuga ngo garuka kuhoraho nawe akugarukeko. Neno la Mungu tunataka tujifundishe, nasema rudi kwa Mungu na yakurudilie. Turaza kwiga ku nkuru y'umwana w'icyangazi. Tutasoma kwa habari mtoto mpotevu. Umwana w'icyangazi yari umwe mu bana babiri bari batunzwe canke bari abubosi. Mtoto mpotevu alikuwa kati ya watoto wawili wa tajiri. Se yari umutunzi. Babake alikuwa ni tajiri. Yarafise vyose. Alikuwa na kila kitu. Ariko umwana agira kabiri. Lakini mtoto wa pili huyo nta nubwo yari samuragwa. Hakukuwa mulisi. Acha asaba se ko yomuha itunga ryiwe ryose. Akaomba babake ampe na utajiri wake wote. Se aramwemerera. Babake akamkubalia. Nubwo bitari biciye mu mategeko. Ijapokuwa ikikuwa kwenye kupitia kwa kweli. Achamuha itunga yarakwiye kumuha ryose. Akampa utajiri wote angelimpa. Na uzi ico yamubwiye. Hakuna mwanajua kila ambacho amemwambia. Kumbe yamubwiye ati peti ntuzogaruke ibyo urabiyejeje. Labda alimwambia mtoto usirudi yakwa kumemaliza. Baragabura na mwene wabo aramuha byose. Wakagawa na ndugu yake akampa ya kwake yote. Aramuha itunga ryiwe yarakwiye kuronka ryose. Akampa utajiri wake angelipaswa kupata. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yaciye agenda mu gihugu cya kure. Neno la Mungu nasema kwamba alienda katika nchi ya mbali. Hari ibihugu biba biri hafi. Kuna nchi ya karibu. Ariko kandi hari ibihugu biba biri kure. Lakini kuna zingine nchi ziko mbali zaidi. Mungu afata karere aja mu gihugu cya kure. Sasa huyo kijana akakamata nafasi ya kwenda katika nchi ya mbali. Ngofata ubutunzi bwose arabwaya. Akakamata ule utajiri wote akasambaza. Aronona mu bagore. Akasambaza kwa wenye Ijambo ry'Imana rivuga ngo mbere ngo yagiye no mu busambanyi. Neno la Mungu nasema kwamba aliingia hata katika ukahaba. Yumvikane ko yaronsa abamufasha kuyajya. Inatafsiri kwamba alipata watu wa kumsaidia kula pesa hizo. Ariko ya mahera aheze. Lakini zile pesa wakati zilipoisha. Ya mahera aheze. Wakati pesa zinaisha. Vuga ngo ya mahera aheze. Sema pesa wakati zinaisha. N'abagenzi bari baheze. Hata marafiki wameisha. Vuga ati amahera aheze n'abagenzi barahera. Sema pesa zikiisha na marafiki wanaisha. Abagenzi baca bamuvako. Marafiki wakamtoka yeye. Zandaya zamurira kutwiwe ziramuherako. Wale wa malaya wamemkulia kwa tuvitu vyake. Abajama bose barahera. Wajamaa wote wakakwisha. Asigara gati kawaga. Akabaki kama mti mmoja. Kumbure yarapanze mu hoteli. Labda alikuwa amepanga hotel. Kumbure yarapanze inzu. Wala amepanga nyumba. Kugeza atabagishowe kuronka ibyajya. Paka ikafika kiwango hapati hata chakula. Ntabagishobora kuriya n'inzu yabamwo. Hapati na pesa kulipa nyumba alikuwa kisha. Afata ingingo yo kuja gusaba indaro ahantu. Akakamata hatua kwenda kuomba nafasi ya kulala nafasi. Umuntu agiye gusaba kazi. Mtu akienda kuomba kazi. Umuntu yagiye gusaba kazi amwa kazi ko kuragira ingurube. Mtu mwenye alienda kuomba kazi akampatia kazi ya kuchunga nguruwe. Kugezaho ataba nacho yarafise kishwa kumubeshaho. Hakukuwa na chochote cha kumsaidia katika maisha yake. Arabura ivyajya. Akakosa chakula. Atangura kujya injya ingurube zijya. Akaanza kula chakula cha nguruwe. Vuga ati yarageze habi. Sema alikuwa akifika pabaya sana. Bwana sade sana. Amen. Yarageze habi hateye ubwoba. Alikuwa amefika mahali pabaya sana. Biblia ikirundi ngo yajya ngo amashishwa. Biblia inasema kwamba alikuwa kikula maganda. Yarajya amashishwa. Alikuwa kikula maganda. Ibaze umwana w'umubosi. Jifikiri mtoto wa bosi. Atigeze ajya ibiharage avyinenaguza, abonye ibiharage avyinenaguza. Hakuwahi kula maharage, kwa kikuona maharage anakataa. Abonye akarengarenga akakinenaguza. Akiona karengarenga anakataa. Yirira inja zikibosi nizihe. Alikuwa anakula chakula cha kibosi kama cha wapi? Nizihe. Izo zose nizo yirira. Hivyo vyote nilikuwa nakula. Inja zitari zikibosi nazo ataja ni nka. Chakula cha kibosi cha kuwa nakula ni kama. Umuntu wese acavuga inja yanka. Izo zose bavuze imyungu. Walisema maboga. Ibijumba. Inyama. Umukubi. Imikubi. Amateke. Sinzi n'ibindi ibintu byose umuntu yanka ntiyabikoza mukana kumbure. Kitu chote mtu anakataa, labda uko anatia kwenye kinywa chake. None akagera hatangura gufungura. Sasa pakafika wakati anaanza kula ibishishwa by'ibyo yanka. Maganda ya kila ambacho alikuwa anakataa kula. Ibishishwa by'amateke, maganda ya maole, ibishishwa by'imyungu, maganda ya maboga, ibishishwa by'ibitoke, maganda ya mandizi. Nibyo byari bimubeshejeho. Hiyo ndio ilikuwa chakula chake. Birumvikana ko magara yiwe yahinduka. Inasikilizika kwamba hata afya yake ilibadilika. Arananuka paka akashuka. Aronda kabisa. Akakonda kabisa. Hamutomunyera ko n'amazi.
hata na maji waweza hata kukunywa kwa ariko ariyumvira lakini akajiwaza akawaza ati ahandi sasa hapa nilipo muri mu mwonga ndi muri izi ngurube hapa kwenye msitu huyu kwenye nguruwe hizi muri mwonga muri izi ngurube hapa kwenye msitu kwenye nguruwe hizi ndiko njani hizi ngurube niko nachangia na nguruwe nizo zijama zanje sasa chakula cha nguruwe ndio chakula changu ingurube nizo abagenzi banje nguruwe ndio marafiki zangu abakozi ba papa watumishi wa baba barashumba ba papa hata watumishi wa baba bariko barajya neza kurusha wako wanakula vizuri kuliko mimi mbega sishobora kuja kwa papa ngamusaba imbabazi ngasubira mu rugo je siwezi enda kumuomba baba razi afu nirudie ndani ya ua yariyumviriye neza alijiwaza vizuri ijambo rivuga ati ugaruke kuhora na wakugaruke neno linasema kwamba rudi kwa Mungu naye akurudirie warasavye ibyawe hari ibyo Imana yaguhaye umeomba ya kwako lakini kuna Mungu yale ambayo Mungu hari ibyo yaguhaye kuna yale Mungu achakupa hari ibyo yaguhaye kuna yale Mungu achakupa yaguhaye ubuzima amekupa maisha yaguhaye umugore amekupatia mke yaguhaye umugabo amekupa mume yaguhaye abavyeyi amekupa wazazi yaguhaye inzu amekupa nyumba hari icyo Imana yaguhaye kuna kitu Mungu amekupa ucuragenda sasa ukaenda uramwibagira ukamsabu Mungu none uriko urahura n'ivyago sasa wewe unakutana na shida kwa so warajya kwa baba kulikuwa ukikua warahura n'ivyiza ulikuri kubana na mazuri none hera bisigaye ujamwo sasa ona yale ambayo unatenda kwa sasa usigaye usambana unakuwa unazini usigaye wiba unakuwa unaiba usigaye ufise ingeso zitameze neza unakuwa na tabia chafu nufata kanya wiyumvire kamata muda ujiwaze usubire kwa papa afu urudie kwa baba ati ngaruka ko nanje ndakugaruka ati nirudirie na mimi nitakurudilia hari byanse gushoboka kubera utayagaruka kwa papa kuna yale alishindikana kuwezekana kwa sababu hujamrudilia baba se ntiyarashoboye kumusanga hariya muri bwa mwonga babake hangaliweza kumkutanisha katika msitu ule oya hapana babake alimsubiri mpaka nyumbani yaje papa we aramurindiriye mwira kugira ngo ashike baba anasema arudi kwangu na mimi nitakuja kwako papa vuze ati garuka kuri jewe nanje ndakugaruka katika mwonga w'ingurube katika lile bonde la nguruwe wa muhungu yarahuriye n'ivyago ule kaka ameteseka akakutana na matatizo wenda nawe ahuri labda nawe mahali ulipo hari ibibazo bikukurikirana kuna matatizo yanakufuatilia bivanye nuko uri mu mwonga w'ingurube kutokeana na kisi katika bonde la nguruwe uri mu kibanza utakagombye kuba urimwo uko katika nafasi haungaliweza kuikaa uri ahantu uri kure y'Imana yawe uko nafasi ambapo uko mbali na Mungu wako fata ingingo yo gusubira guhura n'Imana yawe kamata hatua ya kukutana tena na Mungu wako data aracakurindiriye baba nakusubiri aracarindiriye kufata ingingo nziza usubire hafi yiwe anasubiri kamata hatua nzuri umurudirie nafasi yake kare wasenga 3 ku munsi bela ulikuwa kuomba mara 3 kwa siku na kwezi kwahera utagira mafungo hakuna mwezi ulikuwa unaisha bila utani kare wararirimbira Imana mbele ulikuwa unamsubiri Mungu kare warakora ya Imana mbele ulikuwa unamtumikia Mungu hari ibyo wakora imbere yaho kuna vitu ulikuwa unatumika kabla ariko uri mu mwonga w'ingurube lakini kwa sasa katika msitu wa nguruwe Bwana kusaidie urudi nafasi yako imani kugiria nazo garukana mu mwanya wawe nafasi yako bado ingali umwanya wawe urachari babako anasema rudi itakupokea papa aravuga ati garuka naje ndakwakira bado ingali nakupenda kama jinsi nilivyokupenda hapo mwanzo ndacagukunda nguko nagukunze ke bado ingali nawaza kuhusu wewe ati ndacakwiyumvira kw'ibyiza bado ingali nataka kama utarudi kwangu kandi ndacashaka kugaruka iwawe na urudi nafasi yako kandi ugaruke mu mwanya wawe nafasi yako bado ingali umwanya uracahari ukirudi niwagaruka nitakufanyia vema zogukorera neza wa msore yarasubiye kwa se yule kaka amerudi kwa babake ashitse bamubona kiri kure alipofika wakamuona kwamba se aranezerwa babake akafurahia se araryoherwa babake akafurahia se aravuga ati babake akasema nimuzani miziki tuvuze eti leta muziki tudunde muziki maze muce mufata ya kanzu irusha ikanzu zose afu mkamate ile kanzu ya samani kuzidi samani zote mumwoze mumwambike afu mumuoshe vizuri afu mumuvike se aravuga kandi ati babake akasema tena nimufate na yanga inuze eti kamateni ile ngombe yenye kunona muikerere tugire umunsi mukuru muichinje afu tufanye siku kuu kuko umwana
wanje yari yarapfuye none arazuka maana mtoto wangu amefariki sasa none yari yarahavye none arahabutse sasa amezimia none ko umwana wanje agarutse sasa kwa maana mtoto wangu amerudi ngira ndabwiriye vyiza birenze ivyo nigeze kumugirira nataka nimufanyie mazuri yanapita yale ambayo Imana yiteguye kukugirira nugaruki wiwe kuna mazuri Mungu anaandaa kukutendea narimvuze ngo hari ibyiza Imana iteguye kukugirira nugaruki wiwe nasema kuna mazuri Mungu anataka ni wasubira gukora nkuko wakora ukirudi tena kutumika kama jinsi ni wasubira ku rutonde rw'urwo wari ufise ukirudi kwenye orodha kama jinsi hari Imana igomba kukugirira kuna kitu Mungu anataka kukutendea yanga inuza agomba ayigukererere ile ngombe neno anataka agomba kugirira umunsi mukuru anataka kufanyia siku kuu agira kwambika inyambara bami anataka kuvaisha kifalme agira kwambika neza anataka kuvalisha vizuri kugeza bose bazomenya ati ni umwana wa papa uyu ni umwana wa papa uyu ni umwana wa papa uyu ni umwana akundwa na se kandi bose bazobimenya kandi bose bazobishingira intahe ujya mwana araryoherwa ule mtoto akafurahia mugabo bakiryoherwa lakini wakati wanafurahia bakiryoherwa ngali wanafurahia grand frère araza kakake mkubwa kaja yasize muhirata ata musi mukuru hari aliacha nyumbani hakuna siku kuu mugatondo yari yagiye mu ndimiro asubuhi alikuwa anaenda kwenye mashamba agarutse aza gusanga bari mu musi mukuru aliporudi akakuta kabisa ni siku kuu ya kutosha abajije se alipouliza babake abajije nako abakozi bari bahari alipouliza watumishi wa hapo bamubwira ati mwene wanyu yagarutse wakamwambia ndugu yako mdogo wako amerudi kandi byose yatwaye byose byamushizeko tena yale yote utajiri alipeleka yamemkuwa none so yamwambitse akanzu ushasha ya nziza ya mbere sasa babako amemvisha kanzu ile nzuri ya yagize umunsi mukuru amemfanyia siku kuu na yanga inuze bayikereye na ile ngombe yenye kunona wameichinja uri grand frère uvyifatamo gute sasa kama wewe ni kaka mkubwa unaweza jikamata birababaza inaumiza ko mutanyishura birababaza mbona mnijibi naumiza umu grand frère arashavura kaka mkubwa akasirika aravuga ati papa akasema baba twagumanye nawe ngaha mimi nilibaki pamoja na wewe narakoze ibyiza byose shoboye nimetenda mazuri na wewe n'ubu mugatondo nazindukiye kurima na hivi niamkia uyu muhungu yarafashe ibyiwe byose urabimuha sasa huyu mwanaume alikamata vyake vyote nurigera urankererera imene mimi hujawe hata kunichinjia hata mbuzi nani imene urankererera hakuna hata mbuzi umeshanichinjia none uyu mupeti umubandi umusambanyi sasa huyu mtoto mbandi mzinifu yafashe ibyiwe byose aragenda araya mu bamaraya akakamata mambo yake katia kwenye wamaraya none ni ukerereye ibinuze sasa ndio unamchinjia kitu cha kinono kama hiki achararira akatoa machozi grand frère ararira kaka mkubwa kalia wenda nawe uri grand frère labda nawe ni kaka mkubwa urukurizwa unalizwa ningene utabona ibyiza kandi Imana wayikoreye ibyiza na jinsi aoni mazuri na wakati Mungu anamtendea mazuri warakoze neza umetenda vizuri warihanganye mu bihe bigoye umevumilia wakati wa mgumu mugabo abakoze bibi nibo bariko bararonka byiza lakini wale watumika mabaya ndio wanalipwa mazuri siji ko mbona nielewa sinzi ko muri ko murantahura nyabuza abantu muzinanye babagafere ba danger hapa kosi watu ambao mnajuana walikuwa watu wabaya sana ariko baguma ubona umenga baguma batera imbere lakini unaona wanabaki wanasonga mbele sinzi ko urababona sijui kama umeshayaona ugasanga umuntu umupagani karuhariwe cyangwa umusambanyi karuhariwe ni warose umugabo unakuta mtu mzinifu ama mpagani ndio anapata mme ugasanga umuntu yiba ku kazi niwe batirukana unakuta mtu anaiba kazini hawafukuzwi kazi ariko waritonze mu kazi lakini umekuwa mtaratibu kazi warakoze neza mu kazi umetumika vizuri kazini ariko niwe birukanye lakini wamekufukuza ariko niwe ukenye na wenje kumkosefu ariko niwe ufise ubuzima bubi wenje una maisha mabaya hari ijambo kuna neno se uyu waba bana yabwiye grand frère kuna neno babake huyu kaka mkubwa alimwambia niryo jambo Yesu agira kubwira ndilo anataka Yesu anataka kwambie reka turisome acha tusome ubutumwa bwiza kwanditswe na Luka kitabu cha Luka 15:31 15:31 reka duhere kuri 29 kugira ngo humve neza grand frère rero atangura kuvuga avuga ngo Luka 15:31 Luka 15:31 maze abwira se ati irabi imyaka ingana icya ngukorera
ntaho nigeze kwanka ico wangeze ko, nanje ntaho wigeze kumpa n'agasuguru ngo nezererwe n'abagenzi. Maze uyo mwana wawe aje yakomvye ivyawe abisambanisha, umubagira ishuri nuze. Urumva ko yababaye. Se aca mwishuri ijambo riryoshe cyane niryo gwawe nawe. Kuri 30 yavuga ngo nawe aramubwira ati mwana wanje tubana iminsi yose kandi ivyanje vyose ni ivyawe. Oya nuravyumva reka ndarisubiremwo. Labda yasikiacha ni Yesu ariko kubwira wewe. Ni Yesu yuko anakuambia. Nawe aramubwira ati mwana wanje icyuita batisa. Nawe aramubwira ati mwana wanje, akamwambia mwanangu tubana iminsi yose wewe upamoja nami siku zote, kandi ivyanje vyose ni ivyawe na vyote nilivyo. Amen. Yesu abahezagire. Yesu abariki. Ivya data vyose ni gwawe, vya baba vyose ni vyako. Reka batware ni ivyabo barahejeje, acha wapeleke kwao. Ariko Imana ikubikiye ni vyose ni gwawe. Yale Mungu amekuwekea yote ni yako. Haujanielewa? Yale yote yamebaki ni yako. Yule amechukua vyake vidogo, amechukua mapunja madogo, lakini yaliyobaki ndiyo mengi, na yaliyobaki yote ni ya kwako. Hari wabitahuye? Ibyasigaye byose ni ivyanje. Yaliyobakia yote ni yangu. Amen. Haleluya. Reka nkubwire, acha nikwambie, hari impamvu uyu papa yavuze uko. Kuna sababu uyu baba alisema hivi. Nukuvuga ko ubutunzi bwose bwari busigaye, kusema utajiri wote ulikuwa umebaki, nuzobonekera hejuru ya burya bwose bwari bwa grand frère. Ule ambao utaonekana ni wa kubwa. Nugira ubwoba rero, usiogope sana, nibigutera ubwoba kubona uno munsi utari bwashike hahandi. Kuona siku leo ulikuwa noneho taura ko byose ari ibyawe. Sasa tubifitiye uburenganzira, tuna uwezo. Amen. Uyu muhungu rero mukuru, uyu kaka mkubwa, yari yashavuje nuko batari bwamukerere n'agasuguru. Amesilikishwa kwa kuna gisema kulikuwa bado hawajamchinjia hata kitu kimoja. Nuko atari bwasabe, ni kwa sababu alikuwa bado hajaomba. Ubusa mubwiye ati rero ubu byose bisigaye ni gwawe. Sasa babake akamwambia vyote vinavyobaki ni vyako. Ukeneye isuguru, ukitaka chochote, ukeneye amasuguru, ukitaka, ukeneye inka, ukitaka ngombe, ukeneye amaka, ukitaka maziwa, ukeneye amaka inka nyinshi, ukeneye imirima, ukitaka mashamba, ukeneye amatongo, ukitaka mapasere, vyote ni vyako. Impamvu utari bwabironke, sababu ulikuwa bado hujapata, nuko utari bwabisabe, kwa sababu ulikuwa bado hujaomba. Mumbwire muri kumati impamvu utari bwabironke. Mwambie mwenzako kwa sababu ulikuwa bado hujapata, ni kwa sababu ulikuwa bado hujaomba. Amen. Amen. No nawe ko ari ivyanje. Sasa nimeelewa kwamba ni yangu. Sasa nimeelewa tangu leo kama vyote ni vyangu. Nena nataka vyose no musariji wanje. Ninaruhusiwa kuvaa vizuri. Ndebera kwambara neza. Ninaruhusiwa kula vizuri. Ndebera gufungura neza. Ninaruhusiwa kutembea gari nzuri. Ndebera gutgana mu modoka nziza. Ninaruhusiwa kuoa. Ndebera kurongola. Ninaruhusiwa kuolewa. Ndebera kurongola. Ninaruhusiwa kuanza shuleni. Ndebera kumeja shule. Ninaruhusiwa kusonga mbele kimaisha. Ndebera kutenda. Ni wewe tu ulikuwa bado hujaomba. Ni wewe gusutari bwasabe. Ubarikiwe. Ijambo ry'Imana muri Matayo rivuga ngo musabe muzohabwa. Neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo linasema ombeni nanyi mtapewa. Muri Yakobo nao ngo ni muhabwa kuko mudasaba. Yakobo napo eti hampewi kwa sababu hamuombi. Ariko kandi ngo nibwo musaba ngo nubwo musaba nabi. Lakini japokuwa mnaomba vibaya. Haleluya. Amen. Tugiye twinjire mu mwanya wo gusaba data. Tunataka tuingie muda wa kuomba baba. Vuganye n'abantu babiri. Nimezungumza na watu wawili. Hari umuntu yatakaje. Kuna mtu amepoteza. None hageze yuko agaruka kwa. Sasa panafika wakati arudi kwa baba. Amen. Amen. Se araza kumukerera. Babake se araza kumukerera ishuri inuze. Hari n'utatakaje yasigaye kwa se. Nawe se avuze ngo byose ni ivyiwe. Tuza gusenga amasengesho abiri. Uza kubwira data nimba wari waratakaje ati data ndagarutse iwawe. Ndaje unkere ishuri nuze. Nimba warasigaye kwa papa. Umubwira ati papa urazi ko nasigaye.
byose ni ibyanje. Muri ibyo byose ndakeneye kumpa mwiki, umpe mwiki. Niwemere kugorwa kandi uri umwana wa nyenevyo. Narivuze nti uzovyibuka ko nari mpagaze uko. Niwemere kugorwa kandi uri umwana wa nyenevyo. Papa ni wa nyenevyo. Uzonera ubwoba gute kandi ndi umwana wa nyenevyo? Wowe nawe uri kurajya ibishishwa n'ingurube kandi uri umwana wa nyenevyo. Fata ingingo yo gusubira kwa so biracyariho. Hariyo n'inka inuze ikurindiriye, hari n'ikanzu yera nziza y'inyambarabami ari yawe. Iyo kanzu nawe yambara, akiri kanzu yawe, akiri inka yawe inuze nawe, haleluya. Nigiye cyawe nawe, haguruka dusenge. Simama tuombe. Turasenga mu isengesho kabiri. Tutaomba katika ombi mara pili. Tuzagusenga mu buryo bubiri. Tutaomba katika aina mbili. Kuko nabwiye abantu babiri. Maana nimeambia watu wawili. Wali yaratakaje none agarutse kwa papa. Kuna yule amepoteza amerudi kwa baba. Hari n'utigeze atakaza yagumye ahagaze neza. Kuna yule kupoteza amebaki akisimama vizuri. Mwese yumvise ingene za gusenga. Kila mtu atasikia jinsi atakavyoomba. Ariko ndagomba kubaza kuhamagara Yesu inshuro nyinshi. Lakini nahitaji muite kwanza Yesu tu mingi. Yesu. Uite Yesu. Kuko niwe papa wacu. Muhamagare kenshi gasho. Ndio baba yetu muite. Muhamagare. Muite Yesu. Muhamagare. Muite Yesu. Muhamagare. Muite Yesu. Muite Yesu. Muite Yesu. Muite Yesu. 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 Muhamagare kenshi gashoboka. Muite mara nyingi. Muhamagare kenshi gashoboka. Muite Yesu mara nyingi. Muhamagare kenshi gashoboka. Muite Yesu mara nyingi. Muhamagare kenshi gashoboka. Muite Yesu mara nyingi. Arafise umugambi. Arafise umugambi ku buzima bwawe. Anashaba nzuri kwa maisha yako. Yesu. 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 Hamagara Yesu kenshi gashoboka. Ita Yesu mara nyingi. Maze uce winjira mu isengesho ry'icyo ugomba kwagukorera. Uingie katika ombi ambalo kile unataka Mungu akutendee. Uingie mu isengesho ry'icyo ugomba kwagukorera. Uingie katika ombi kile ambacho unataka Mungu akutendee. Mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete. Ndamagaye kugira neza kw'Imana kugaragare hano muri kino kibanza. Naita utendaji wa Mungu onekana. Izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Umuntu wese ariko garuki wawe. Kuonesha kila mtu anakuja kwako. Bawe bari baratakaye. Watoto wako wamepotea. Bari baratakaje. None baragarutse mwami. Ndagusabye mwami kusubira kandi wagiye neza. Sasa naomba Mungu atende vizuri. Kandi witeho. Wakumbushe kandi wambike akanzu. Uongeze wapike kanzu. Kandi witwararike mwami. Uwashiriki. Maana unaweza. Urahambaye. Tena unaweza. Hariho n'abandi bana mwami. Kuna wengine watoto. Abana bawe bagumye ku kirindiro. Wamebaki bagumye hafi yawe. Wamebaki karibu na. Bagumye hafi yawe mwami. Karibu. Barakoze birashimwa. Wametenda pa kukashukuru. Baragomba Mana ko nabo bibuka. Wanataka Mungu na wagirire neza mwami. Wakumbuke. Guhera uno munsi. Kuanzia leo. Imitwaro yawe ihere. Guhera uno munsi. Kuanzia leo. Wishura imitwaro yabo. Jibu mahitaji. Guhera uno munsi. Kuanzia leo. Witwararike. Ushirike. Guhera uno munsi. Kuanzia leo. Wagwanirire. Izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Ilichukoze nk'Imana. Mungu fanya maajabu. Wigaragaze nk'Imana. Jizirishe kama Mungu. Abana bawe bagirigwe neza. Watoto wako watendeke. Umuntu wese agwaye. Na kuonesha mtoto na Izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Aragwaye mu mbavu. Kuna wale wanaumwa. Aragwaye mu nda. Aragwaye mu maso. Aragwaye mu migongo. Umuntu wese nahagwaye. Abagwaye mu mitwe. Izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Nasimamisha magonjwa. Yes.
Yesu. mu izina rya Yesu Katika jina la Yesu. iyo ndwara Nasimamisha ububasha magonjwa. budasanzwe Uwezo wa ububasha bukomeye Uwezo wa Mungu. ububasha buruta ububasha Uwezo bwose kusidi uwezo. yinjire Uingie. ukureho indwara Utoe magonjwa. maze imbaraga z'Imana Nguvu za Mungu. zinjire Zingie. uyu mwene data Huyu ndugu. amererwe neza Apate kujisikia agubwe vizuri. neza Asikie vizuri. ijuru rigira icyo rikoze Mbingu lifanye ku buzima kazi. bw'uyu mwene Katika data maisha ya mwami mtu. Yesu ndakweretse ugira yirukanwe mu nzu Ninakuonesha unataka kufunga ndakweretse ndani ugira ya nyumba. yirukanwe Yule- mana umutabare Baba ndakweretse usaidie. uwigeme ariko yagusaba mana Mwindade ko kwa mu kuomba. rugo nawe umutabare mana Naye msaidie. ndakweretse umuntu wese afise umutwaro Kila mtu anayekuwa mana anahitaji. umugwanirire Baba kandi umpiganie. umube hafi Tena ukuwe karibu nizeye yake. ko vyumvise mwami Nina imani kwamba kandi ko umesikia bikoze na mu izina utayatenda. rya Ni Yesu katika jina la Yesu. amena Amen. amena Amen. amena Amen. amena Amena. ninde yumva ko yishuwe Nani asikia kwamba amejibiwa? akomeye imana amashyi menshi Pigie makofi Mungu menshi sana. cyane Sana. menshi cyane Makofi. yesu abahezagire Yesu cyane awabariki sana. yesu abahezagire cyane Yesu awabariki sana. yesu abahezagire cyane Yesu awabariki sana. nizere rero ko ubutumwa bwiza n'aya masengesho yagize icyagufashije ariko kandi ngo masengere umuntu wese arwaye yifate aho agwaye ego twasenze kandi twasengeye bitandukanye ego ugomba kugaruka kuhoraho ugomba ko Imana imugirira neza ariko kandi tugomba dusengera umuntu wese arwaye yifata aho agwaye twizere ko Imana iza kugira ikikoze kandi ni Imana niyakwishura ntubure kutwandikira kuri za nimero za zindi nyene musanzwe muzi 76 96 96 reka dusenge. Mwami Yesu gira neza kandi uragorotse ndakweretse umwene data arwaye ashobora kuba agwaye umugongo amaso umutwe amaguru cyangwa ariho hose kuko nta muganga dufise arusha wewe ndaguhamagaye Imana kugira ngo umutabare umukize mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete izina riruta amazina yose ndaguhamagaye Imana kugira ngo wiyerekane mu izina rya Yesu Kristo umukure muri izo ngwara kumbure muganga yarashoye kumenya ingwara zarizo umugabo ariko aramuvura mugabo ntibikunde biriko biraronka inyishu cyangwa ugasanga n'ikindi gihe ugasanga na muganga ntiyashoboye kumenya ingwara yariyo ariko urayizi kandi urashobora kuvuga ijambo bikaba mu izina rya Yesu Kristo ndahamagaye kugira neza kwawe mwami kugaragare mu izina rya Yesu Kristo wigaragaze nk'Imana satana maramare iyo ngwara imuve ko mu izina rya Yesu Kristo ndamubohoje ave muri iyo ngwara mu izina rya Yesu Kristo iyo ngwara yamaze kumushira hasi yaramariye amafaranga yaragize ukuna kuriya ariko Yesu Kristo umukijije azogira neza mu bikorwa byawe mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete azogushimira azogushingira intahe ndakwizigiye Mana kandi ndakwizeye ndizeye ko byumvise kandi ko bikoze ni mu izina rya Yesu Kristo mwami umucunguzi wacu amen. Nizere ko Yesu yagize icyagukoreye mukanya rero tuava tumviriza message z'ivyo Yesu yabakoreye muza kutwandikira ntimure kutwandikira nimba hari cyo Yesu yagukoreye ucunyandikira kuri 76 96 kugira ngo dushime Imana kandi ivyo bavyiza wanditse n'akazina kawe kandi tuhave tunagasoma ego cyane. Imbere rero yuko tubasomera message zanyu reka twibukanye kino kintu abantu benshi barakoresha imbuga ngurukana bumenyi ariyo internet kandi cyane ego ibyo navyo birafasha cyane ubutumwa rero twavuze ubukeneye ucubusanga kuri YouTube y'izina ryanje nuvuga ko ugura YouTube ukandika ko Pastor Jackson Nkeshimana ucubona ubutumwa ucubona n'ubundi butumwa twavuze rero turakwifurije rero nawe guhezagirwa turakwifurije nawe kubana natwe mu muhezagiro turakwifurije nawe kugirirwa neza hamwe natwe urashobora kuba ugomba kubumviriza kandi cyangwa ukagomba kubibwira undi muntu ari kure cyangwa nubwo yo bari hafi ugasanga ntiyabukurikiranye cyangwa abagomba kandi kumviriza ubutumwa bwiza biroroshe cyane wandika muri YouTube ukandika Pastor Jackson Nkeshimana ubwo nyine uca ubona ubutumwa buje hari ubutumwa bwinshi
ucutoramo bumwe canke washaka uronsa kanya ukabwumviriza bwose. Harimo ubutumwa bwinshi butandukanye twagiye turavuga. Yesu abandanye aguhezagira, Yesu abandanye akugirira neza. Mukanya rero tuca dusoma message zanyu mutwandikire kuri 76 96 96 96 kugira ngo dusome intahe z'ivyo Yesu yakoze. Sawa sawa, Yesu abandanye abahezagire. Kinyuma y'aka karirimbo dutangure gusoma message zanyu. Watenda maajabu, mkono wa Bwana watenda maajabu. Nikitafakari jinsi Baba amekausha bahari ya Shamu, wana wa Israeli wakapata njia. Mambo hayo ni ya ajabu, kwa hiyo hakuna jambo lolote lisilowezekana kwake. Nikitafakari jinsi Baba amekausha bahari ya Shamu, wana wa Israeli wakapata njia. Mambo hayo ni ya ajabu, kwa hiyo hakuna jambo lolote lisilowezekana kwake. Mkono wake ni wa ajabu, waweza kukubadilisha. Mkono wake ni wa ajabu, waweza kukubadilisha. Yeah. Mkono wa Bwana watenda maajabu. Mkono wa Bwana watenda maajabu. Waweza mkono wa Bwana watenda maajabu. Mkono wa ponya, mkono wa Bwana watenda maajabu. Mkono wa Yahweh, mkono wa Bwana waweza watenda maajabu. Mkono wa Bwana, mkono wa Bwana watenda maajabu. Ni nani yule anaweza kuninyang'anya wokovu wangu? Nimepewa na Bwana. Ni nani yule anaweza kuninyang'anya wokovu wangu? Nimepewa na Bwana. Ni nani yule anaweza kuninyang'anya wokovu wangu? Nimepewa na Baba. Ni nani yule anaweza kuninyang'anya wokovu wangu? Nimepewa na Bwana. Majaribu yanisumbua sana, magonjwa, huzuni na shida nyingi, machozi, udhaifu mara nyingi. Hayo yote ni mateso ya mwili, lakini moyoni ni salama. Nimetosheka na wokovu wake. Majaribu yanisumbua sana, magonjwa, huzuni na shida nyingi, machozi, udhaifu mara nyingi. Hayo yote ni mateso ya mwili, lakini moyoni ni salama. Nimetosheka na wokovu wake. Ni yule anaweza kuninyang'anya wokovu wangu. Hakuna chochote
reka rero turabe message ya mbere dushikiye ko ni message yavuga ati bite pastor jewe narishuwe kweri nari nashaka umugabo afise akazi naramuronse Imana ibahezagire ego murakoze cyane namwe Yesu abahezagire ko mwemeye gushima reka undi nawe yatwandikiye kuri 76 yavuga ati shalom ndi niyo nkuru Desire ndashimiye Imana ko umutwaro wanje yawishuye Imana ishimwe cyane nkaba ndi mu mirango ya kabiri ubu naratoye mitende nari mfise ikibazo cy'umugongo Imana ishimwe cyane undi nawe ati Imana ishimwe mukozi w'Imana nanje mperutse kubohoka impwemu mbi y'ubushakanyi mwaransengeye Yesu ayibahezagirire ego cyane nawe Yesu aguhezagire undi nawe ati Yesu ashimwe cyane pastor madamu wanje yarazindutse aribwa cyane muri iki gitondo none Imana iramukijije amen undi nawe ati nitwa Eric mba Imwaro mwaransengeye ndaronka akazi mukomeze kunsengera yaravuze ibindi tumusengera ko undi nawe ati Yesu ashimwe ndashima Imana yampaye se w'umwana akemera umwana wari yamwanse icyo ndagishimira Imana kuko nta mwana w'umuntu yari kugishobora ishishikara no kundinda ndi uwo kumutanga ego Imana yabwe icubahiro undi nawe ati Yesu ashimwe ndi Mwaro Gihinga ndashima ko Yesu yankijije akaborerwe n'ubusambanyi nari mfise Imana iguhezagire pastor ego undi nawe ati ndi Bosco ku Nkanda mwarakoze kunsengera madamu wanje ejo nabahaye umutwaro yibarutse bitagoranye Imana ishimwe cyane yahabwe icubahiro ego undi nawe ati namahoro isengesho ryarishuwe uno munsi umukenyezi wanje yarafise umutahe hama nanje yarafise umutahe wo kumamagara kuburana mugabo yaronse umutahe ego Imana ihabwe icubahiro cyane undi ati nanje mwaransengeye nari ngwaye cyane ubu narakize ndi mwijenda ego cyane undi yatwandikiye kuri 76 yavuga ati Imana ishimwe cyane nari mfise urubanza nariko ndaburana mwarakoze kunsengera nararutsinze ndi Gitega Imana ihabwe icubahiro uyu nawe ati Yesu ashimwe Pastor Jackson nari ngwaye malaria mwaransengeye ubu narakize Imana ishimwe cyane undi nawe ati Yesu ashimwe mwaransengeye nararonse umufiance ndi Emile kumutakura Imana ishimwe cyane undi nawe ati ndashima Imana sinahora ndonka amahoro mu mutima ariko kuvaho munsengeye ubu bimeze neza Imana ishimwe cyane undi nawe ati Yesu ashimwe cyane pastor nitwa Nyabenda Gerard nari mfise umutwaro wo kuronka uwo tuzubakana none naraye nishuwe Imana ishimwe cyane undi nawe yatandikiye kuri 76 yavuga ati mwaransengeye madamu wanje yarakize umwana mugabo ntarakira mubandanye mudusengera ndi mu Gihosha ego cyane undi nawe ati Imana nihezagirwe mwaransengeye ndakira nari ngwaye none narakize amaso none ubundi ko ndakira nibindi ndi Eva mwijenda undi nawe ati Imana ihabwe icubahiro yarabikoze biragenda neza n'ubu mukomeze kudusengera ego undi nawe rero ati Imana ishimwe nari mu ntege nke mutako muransengera numva samarira numvise amarira none ndanezerewe Imana ishimwe cyane undi nawe ati narakize amaso munsengeye ndakira amenyo munsengeye nubu ngomba ko munsengera mpebe ubusambanyi
ego cyane, ego kabisa. Undi nawe ati Pastor Jackson, Yesu ashimwe, mwaransengeye narakize, narakize ubu vyaraheze vyose. Ego ntiyavuze ivyaheze byo. Undi nawe ati nanje ndashima ko mwansengeye umunsi nari ngomba gupfa, hari mu ijoro atanumwe turi kumwe. Imana ibahezagire. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati munsengeye ncandakira bidatevye, Imana ibongera umugisha n'amahoro, ibahe kuramba. Ndi Sirasi mu Gasenyi. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati ndashimye ko nahevye icyaha cy'ubusambanyi, mugabo narabihevye burundu. Imana ibahezagire. Ego kabisa. Undi nawe ati nanje ndashima ko mwansengeye, nari ngwaye ndakira, n'ubu mubandanye munsengera. Ego. Undi nawe ati Yesu ashimwe, jewe narindi ko mbabara mu gatuntu ciye nkira. Imana ishimwe cyane. Tubandanya dusoma message zanyu kuri 76 96 96 96. Uyu nawe ati amahoro pastor, narindwaye ijisho naronse mitende, Imana iguhezagire ndi kumuhira. Ego cyane. Undi nati bite pastor, amahoro y'Imana, ndi Anisette Imurambya, muransengeye umutwaro nari mfise none urayishuwe. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati mwiriwe, nukuri jewe ku mutwaro nabatuye ndabona ko biriko birafata inzira, mubandanye munsengera. Ego cyane. Undi nawe ati Yesu nashimwe, nkabashaka gushima Imana ku mutwaro nari natanze w'ibintu byanja mu maguru bigashika no mu mugongo, none ubu byarakize. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati ndayizeye ndabaramutsa, mwarakoze kudusengera twararonse akazi. Yesu ahabwe icubahiro. Undi nawe ati gashiki kanje kagaherezi kari karwaye amaso, igice cyose caraheze adatonda, ariko ubu ni sawa aratonda ku ishure yarakize. Yesu abahezagire. Amen amen. Turiko turacakira iyo migisha yose muduhezagira. Undi nawe ati nanje nagira nshima Imana ku vyiza iguma idukorera ku ishure, naramenye igihe mwansengera. Amen. Undi nawe ati Yesu nashimwe cyane, nari mfise umutwaro w'amaso sinabona, kandi n'imiti ntaco yamarira, ariko gushika ubu ndabona. Yesu ahabwe icubahiro. Undi nawe ati Yesu ashimwe, mfise umutwaro mwansengeye, nciye numva mfise umutwaro mwasengeye, nciye numva umenga ndishuwe, ndumwigeme ndi mu rushubi. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati ndi Francine mu Gatunguru, ndashima Imana yambaye hafi na papa. Ariko avuga ibindi. Undi ati narakaronse, mwaransengeye kakazi, Imana yarabikoze. Imana ihabwe icubahiro cyane. Undi nawe ati ndi Jean-Luc mu Kanyosha, ndashima Imana mwarakoze kudusengera twararonse akazi. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati bite, Imana nihezagirwe, Imana yaraindonkesheje akazi. Undi nawe ati amahoro pastor, warakoze kunsengera narabitoye ku ishuri ndi Kiganda. Ego cyane. Undi ati mukozi w'Imana, matanguye gusenga shavuye, ariko vyaheze, ndi Eric ndi mu Kinindo. Warushavuje ni kigacuti yanje. Ego cyane. Undi nawe ati amahoro Pastor Jackson, narongewe umushahara igihe mwansengera. Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe ati ndaremurutse mu mutima. Imana ihabwe icubahiro. Ati ndi mu Kayanza, nitwa Ndayishimiye. Turabandanya dusoma message zanyu kuri 76 96 96 ku bantu twasengeye canke twarasengeye maze Imana irishura. Uyu ati Yesu ashimwe pastor, amasengesho yawe arampimbara, Imana ikunzigamire koko. Amen. Undi ati ndashima Imana kuba narafashije
papa agaheba inzoga akaba atagishwana. Oh, Imana ishimwe. Uyu nawe ati Imana ishimwe, mwaransengeye nari ngwaye imisonga mu mabere none byaheze. Oh, Imana ishimwe cyane. Ubu nawe ati Imana ishimwe, ati mwaransengeye umugore tubana ni sinahora ndamuyumvamo ariko ubu ni sawa ndamuyumvamo ndi ku buterere. Oh, Imana ihamwe icubahiro. Uyu nawe ati ndi Guillaume mu Kamenge nari ngwaye umutwari kuri nari ngwaye umutwari uri kurasenga numvise bihoze. Imana ibongereza inkomezi. Yari ngwaye umutwaro ndagitahuye cyane. Uyu nawe ati Imana iguhezagire Jackson, mwaransengeye ndaronka umutahe. Oh, Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati Yesu ashimwe, nari ngwaye umusonga mu rubavu none urakize. Oh, Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe atandike kuri 76 96 yavuga ati amen, kwa gutwi kwaciye gukira, umwami abandanya basiga amavuta. Oh, Imana ihabwe icubahiro cyane. Undi nawe atandikiye ati nuvuze ati bite pastor, ndabashimiye mwarakoze kudusengera twarakizi ngwara twari tugwaye. Ndi Jaridipwe Inyabiraba. Inyabiraba ndibaza. Ego. Turabandanya rero twakira message zanyu kuri 76 Uyu nawe ati bite ndi Egide Imwaro, mwaransengeye ngwaye amahaha ndakira. Oh, Imana ihabwe icubahiro. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi. Uyu nawe ati ndi Justine ndashima Imana yoyo yankijije amarira yagombanye ice. Ndashimiye namwe mwansengeye, Imana ibahezagire. Amen, amen, amen. Undi nawe ati Yesu ashimwe Pastor Jackson, ndashima Imana yankijije icyaha cyo gusambana kandi nari ndi umuririmbyi, ubu narabihevye igihe mwansengera. Oh, Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe ati ndashima Imana nkabashimira namwe Imana nsengeye ndaronka aho ngura, mwarakoze kudusengera, Imana ibahezagire. Ego cyane murakoze. Uyu nawe ati pastor mwaransengeye nahora mboregwa none ubu ndashima narabihevye, mwarakoze kunsengera ndi Inyarusange. Oh, Imana ihabwe icubahiro. Turabandanya rero dusoma message zanyu kuri 76 Uyu nawe ati Yesu nashimwe banyakubahwa, imbere ya byose mbanje kubashimira cyane gose bivuye ku mutima ku masengesho mwansengeye. Nari merewe nabi cyane ariko ubu Yesu yarabikoze. Oh, Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe ati Yesu ashimwe pastor, ndabaramutsa nguma nshima ku gikorwa cyiza ukora cyo kubu mungere w'intama ukaza uradusengera. Oh, Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe ati Yesu ashimwe, ndi Salvatore muri Rohero, numva mfise amahoro, mwaransengeye naho mfise ubushuhe bwinshi none ubu nakize. Oh, Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe ati bite mukozi w'Imana, nanje ndi Charite, nanje ndashima Imana yanje, Imana yarankingije amaso. Oh, Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe ati ndi Atanazi kumutakura, ndatanze mwiriwe, ndashimye ko ndiko ndakira, mwaransengeye amasengesho yanyu ni meza. Oh, Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe ati nanje ndi Theogene, mwarasenze twararonse ikibondo ndaha mu Rweza. Oh, Imana ihabwe icubahiro. Turabandanya dusoma message zanyu kuri 76 Uyu nawe ati Imana ishimwe, ndi Eric mu Buyenzi, ndashimye ukuntu mudufasha gusenga, muhezagirwe. Amen, amen, amen. Undi nawe ati Pastor Shalom Shalom, mwaransengeye ngwaye ku magara mbabara,
musi y'umukondo ubu narakize pastor. Oh Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe ati Yesu ashimwe cyane, ndabaramukije nongera ndabashimira ukuntu mwansengeye ngwaye amaso none ubu narakize. Yesu abahezagire. Amen amen amen. Undi nawe ati Yesu ashimwe cyane, ndabaramukije nongera ndabashimira kukuntu mwansengeye. Iyi ni yindi message nyene. Undi nawe ati Yesu ashimwe, hamandume mubo isengesho rifashije nukuri ndabashimiye. Oh Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe ati Imana ishimwe kuko mwansengeye, ati mpwemu yakurongoreye kuvyanje mwarahezagiwe. Ndi Noela mwisare Nyambuye. Imana iguhezagire. Amen amen. Uyu nawe ati shalom shalom, ndi Yvonne kumutanga murasenze ubu nyene nciye nishurwa. Oh amen. Undi nawe ati shalom shalom, mwaransengeye ndaronka permis kandi Imana igiye kumpezagira ndonke imodoka. Ego kabisa. Undi nawe ati Imana ishimwe, mwaransengeye ndaheba inzoga zari zaranyiziziye, mwarakoze kudusengera. Imana ibahezagire. Amen amen amen. Uyu nawe ati Imana ishimwe cyane, umwana wanje ubu yarakize ya matwi, ndashima Imana. Ndi Rebeka Munyakabiga, ukomeze kudusengera. Oh Imana ishimwe cyane ko yabikoze. Tuacha bananye dusoma message zabishuwe mu twandika kuri 76 96 Uyu nawe ati shalom shalom, ndi Donatien Murambya, ndashimira Imana kubona yarankirije kungwara nari ngwaye, mwaransengeye. Yesu abahezagire. Amen. Undi nawe ati mwiriwe neza pastor, ndashimira Imana yankijije ibere nari ngwaye ubu narakize igihe mwansengera. Yesu abahezagire. Oh Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati Yesu ashimwe cyane, ndi Joel ndi muri Rwakalede, nukuri igihe mwariko urasenga nacinkira. Oh Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe ati amahoro, ndi Jean Marie Imurambya, mwaransengeye ndakira ngwaye. Imana ibahezagire. Oh amen amen. Turabona ko mwanya rero utari kirenga, turabona ko mwanya ugeze. Reka tugarukirize kuri izo mumvise. Umuntu yumvise rero message yiwe itasomwe atwihanganire, izo soma kumbure ubutaha. Yesu abahezagire. Umwana mukurikirana ibiganiro bya radio Ivyizigiro. Yesu abagire neza. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati umugomba gukira nimugwane. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 76 96 96 96. Afiti Yesu mukinga zantiwe arriva et viens à Goussa. Enda jana zumutima.